Umuntu wese arafise icyo ashoboye gukora neza gusumvya abandi. Umuntu wese arafise ingabirano Imana yamuhaye. Iyo rero utamenye aho ukoresha iyo ngabirano Imana yaguhaye, usanga wabaye intambamyi y'iterambere. Biramaze kugaragara rero ko mu Burundi hariho abantu benshi usanga bari mu bibanza batategerezwa kubamwo. Ugasanga za ngabirano zabo aho bategerezwa kuzikoresha siho ziriko zirakorera. Ivyo rero nta kindi kintu bizana atari ugusubira inyuma nk'ibirenge. Ibi Patiri Nibizi Dieudonné yarabishimangiye ko mu gihe yari yatumiwe kuvuga ubutumwa mu gikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu. Ubugira umunani ukutamenya akazi ivyo umuntu ajejwe tuvyite incompetence. Iyo uri mu kibanza utategerezwa kubamwo, akazi baguhaye ntakushobora, ucuba incompetent, nta mwimbu ushimishije ushobora gutanga. Uriko urahadikiririza, uri mu kibanza mudakwiranye. Kumbure ico kibanza wagishizwemwo kubera umugambwe, kumbure wagishizwemwo n'uwiwanyu canke umugenzi, na wewe uravyiyumvamwo ko ivyo bintu atari umuhamagaro wawe, atari amavuta yawe, uriyumvamwo ko atavyo ushoboye. Aka kamwana wa mama rero karagisibije. Kamwana wa mama karica igihugu. Ugutanga akazi dufatiye ku vyiyumviro, ku miryango, ku gatumba n'ibindi bene ivyo, burya birasonza igihugu. Ati ivyo bintu birasonza igihugu, biracononye, birakibihije. Birica. Abantu bahabwa akazi batagashoboye, abafise ubushobozi bagakurwa bakagurwa kumwe kwa Yezu, hagatangwa amahera menshi ngo mveho wewe nguhaje, kandi abandi nabo bakakabura bari bagashoboye. None ivyo bizohera ryari? Murumva yuko mu Burundi haba igihushane. Abandi bahakazi abagashoboye, mugabo twebwe abagashoboye tubakura ku kazi tukahashira abatagashoboye. Arabaza ati none ivyo bizohera ryari? Nibaza yuko igihe cuko bihera ari kinyene. Hazotangura guhabwa akazi abagashoboye ryari? Oya Pati, hageze ni kino gihe nyene. Hategerezwa kuba hurunganwe rurangiza ivyo bintu. Ikibazo kizotangura gukoreshwa mu kuri ryari? Tuzotandukanya ryari umupropagandiste n'umulidere? Hageze Patiri. Ingabirano z'umupropagandiste ntizihura n'iz'umuntu ashobora gutwara, ntibisa. Ati izo ngabirano ziratandukanye. Aha rero Patiri murumva yuko yashimangiye ku kintu c'ingabirano. Tuzotandukanya ryari umutunzi n'umunyapolitike? Aba bantu babiri ntibahuza ingabirano. Murazi yuko mu Burundi tugeze ahantu atawushobora gutandukanya umunyapolitike n'umugwizatunga. Bose babaye abagwizatunga, bose babaye abakomeresa. Ubu nka bose bariyungunganya. Ivyo bintu rero ubu biragoye gutandukanya. Ingabirano yo gukora urudandazwa n'ingabirano yo gukora politike, ivyo bintu biratandukanye gose. Si kubera mfise amahera menshi ko nshobora gutwara, si kubera natanze amahera menshi ko nshobora no gutwara. Ingabirano nta waziyegeranirije ko zose. Umuntu wese navuze yuko hariho domaine canke aho usanga azi gukora igikorwa neza gusumvya abandi. Aho hantu rero iyo uhavuye ukaja handi, aho ugiye uza gutunganya ibintu nabi. Nta mavuta ufise y'ibikorwa ugiye gukora, bizoca bikunanira, uzocurambira abantu, bazokwitega yuko uzana umusaruro bahebure. Saho ugiye, saho uvuye, ibintu byose bizoparangana. Uravuye hariya wari ufise amavuta, mu gikorwa ushoboye neza, mu gikorwa wahamagariwe. Aho haciye harokera uwundi adafise amavuta nkamwe wari ufise, ibintu bisigaye birononekara uvuyeho. Niyo ugiye rero ntavyo ugiye gushobora, kuko ugiye mu gikorwa atari ico wahamagariwe. Umunyapolitike umwe akwirikiranira ibintu hafi yaratanze akarorero k'abasirikare.
hari abantu usanga bahamagariwe gukora igisirikare no mu maraso yabo kibatemberamwo no mu mvugo mu ngendo ivyo bintu biza vyarabagiyemwo vy'ukuri ugasanga iryo banga bararishoboye neza mugabo uciye ubavana aho bari bashoboye ukabajana ahandi vya bikorwa bagiye gukora bazoca babikora nk'uko bahora babikora mu gisirikare batwara abantu nk'abasirikare ibintu byose babitunganya gisirikare uca usanga vya bintu birononekaye ni ukuvuga ngo iyo bari bafise amavuta bavuyeyo aho bari naho nta mavuta yaho bafise ugasanga rero bari incompeta ugasanga ivyo bariko barakora ntibabishoboye Niriwe ndavuga vyinshi murazi yuko akazi umusirikare ahamagariwe gukora ari ugukingira igihugu ategerezwa kwitanga uko bishoboka kose kugira ngo igihugu n'abanyagihugu bitekane imbibe z'igihugu zitegerezwa kubahirizwa ntihagira umuntu n'umwe ashobora kuvogera igihugu uko yigombeye kose ivyo rero bitegerezwa gukorwa n'abantu babihamagariwe abantu babifitiye amavuta abo rero nabo nta bandi n'abasirikare uciye ufata abo bantu ukabanyanyagiza mu bindi bisata ukabagira aba chef d'entreprise ukabagira ababuramatari ukabagira abashikiranganje mu bushikiranganje butandukanye n'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bakukira ntibabe aribo babutwara ugasanga buciye butwagwa n'uwundi muntu atazi n'ivya gisirikare murumva yuko tuba twanyuranije ibintu gose mu Burundi rero kimwe mu bituma tutariko turatera imbere nuko ibintu binyuranye usanga bamwe n'abandi baraho batatekerezwa kuba kuko umuntu ariko arakoresha ingabire yiwe ahinduka umuhinga umukuye mu ubwo buhinga bwiwe rero ukamutwara hana atari umuhinga murumva yuko ibintu bice parangana cyambere cyo kogwa tuhane umukuru w'igihugu no gukuraho za ntambamye intambamye ya mbere kumva yashizeho leta ikanga kumufasha no kuhindura agashiraho leta y'abahinga mu gifaransa bazita un gouvernement de technocrate abahinga ngo ushizemo abasirikare sabahinga ukamushira nk'ahantu mu by'ubutunja ibiki hari usanga atari umuhinga muri ivyo bintu kandi urumva ahari umuhinga ubumukuyeyo Voilà ahari umuhinga wamukuyeyo ahafitiye amavuta wamukuyeyo kandi aho yari ibintu bisigaye biraparangana nahagiye ibintu biriko biraparangana ni hariya mu gisirikare wewe ugiye kumushira mu rudandazo uri kuramurenganya mwiyumvire umusirikare umuhaye regidezo ngo ayitware umuhaye sosumo ngo ayitware n'ahandi henshi ntiriwe ndavuga hose abasirikare ntimwumva yuko ngaho abo basirikare ubu barenganije ntibashobora gukora ivyo bikorwa bahaye nk'uko bahora bakora ibindi ntibishoboka kuko ingabire zose ntibozikoraniriza ko ngo bishoboke naraberera ati aba bantu nashiza ubwo nibo niba bari bo kuki batamfashe umu industriel shumwa administrative n'ingabirano zidasa dutandukanye ubushobozi umwe wese akora icajejwe umwe wese akora icimana yamuhereye ubushobozi tureke kwitiranya ibintu nivyo bituma tuzingama ntidutera imbere ati ivyo vyose rero nivyo bizingamitse igihugu c'u Burundi kugira ngo ntigitere imbere murumva yuko iyi nyigisho ari inyigisho ikomeye cyane kuko ni inyigisho ivuga ubuzima bw'igihugu umutima w'igihugu ahatari urongozi bwiza ibintu birononekara inyigisho twabateguriye rero ni inyigisho ihambaye cyane nifuza yuko umurundi wese yoyikurikirana kugira ngo amenye ikibanza kimukwiye amenye ikibanza kijanye n'ingabire yiwe amareta yo mu bihugu vya Buraya aha ndavuga nk'igihugu ca Denmark, Norvege, Swede n'ahandi ayo mareta agerageza gufasha abanyagihugu canke abakozi muri rusangi kugira ngo umuntu wese akore ikijanye n'ingabire yiwe akore ico yumva kunda akore ico yumva nezerererwa kuko baratahuye ko ivyo ari byo bitanga umwimbu ushimishije bagomba yuko umuntu wese akorera mu kibanza akwiye mu kibanza kijanye n'ingabire yiwe iki kigwa rero mugikwirikirane n'ubwitonzi bwinshi aho Dr
mensa otabile, adufasha gutahura ingabire zacu, impano zacu, adufasha gutahura kumenya aho dukwiye kuba kugira ngo dutange umwimbu ushimishije. Aha rero ndatumiye umurundi wese, yaba ugwaruka, yaba ukuze, yaba umutama n'umutamakazi, yaba umutware, yaba umukozi wa leta, yaba uwikorera utwiwe, yaba uri mu gihugu canke inyuma y'igihugu, ndabatumiye mwese muri kino cigwa. Ndizeye neza yuko ugikwirikirana kuva ku ntango gushika ku mpera aza gutahura ibintu vyinshi biza gutuma adasubira kumera nk'uko yari ameze. Mu yandi majambo, umuntu iki cigwa kitaza guhindura aze kuduza urutoke. Harageze yuko duhindura ibintu. Iki nico gihe. Kumenya canke kugundura ikibanza kikubereye mu buzima. Sinzi muri mwebwe ko hari uwo birashikira akumva akeneye kumenya ikibanza kimubereye muri sosiyete, uruhara yogira muri sosiyete. Ico kibaza akaguma cibaza. Nta myaka myinshi iheze nariko ndateranya icuma co muri gym canke icuma nkoresha sport. Ico cuma cari gifise ibindi bice nategerezwa guteranyako. Cari gifise amaburo menshi, amavise n'ibindi bintu nategerezwa gukoresha kugira ngo ico cuma ndagiteranye. Iyo utaravye neza rero ukabiteranya nabi, usanga bigenze nabi nyene. Uwagikoze wewe abazi aho agapyese kose gategerezwa kuja kuri ico cuma. Detaye yose abayizi, ibipimo aba yabishize kuri ayo maburo, ayo mavisi abafise ibipimo bikwiye. Iyo uriko uragiteranya rero uca ugenda intambwe ku ntambwe kugira ngo ugiteranye neza. Narafashe rero agatabo kaco ndagasoma, hanyuma nca ngenda ndateranya kimwe kimwe nkuko baza barambwira. Ndagiteranya rero mpejeje nsanga hariho visi imwe itaronse ahija. Ndavuga nti ni igiki kitagenda neza. Ndasubira muri ka gatabo ndaraba neza, ndasubira ndagiteranya. Cya cuma gisubira kumera nk'igiteranije neza. Ariko bisubira kugenda kwa kundi nyene vise irasigara. Ndiyumvira nti kumbure iyi ishobora kuba ari vise bongeyeko ni vise ahija. Mu kwiyorohereza nje navuga nti kumbure iyi ni pièce de rechange. Ni pièce bashize ngaho kugira ngo izosubirira iyononekaye. Naciye ntangura gukoresha ca cuma, ariko haciye iminsi nza numva ibintu bigenda birazwira, bigenda biranyagara. Hari igihe utangura gukoresha icuma ukumva hariho akatagenda neza, ukibwira uti bizohera. Ariko ku munsi byaguma bigenda nabi. Ndiyumvira nti ntagize ico nkora iki cuma canje ndashobora kuconona mpombe. Murumva yuko nategerezwa gusubira kugisambura kandi ngasubira kugiteranya intambwe ku ntambwe. Subiyemwo nsanga hariho ahantu nihenze ndasimba iyo vise yategerezwa kuja. Mwiyumvire kubera nari nibagiye ako kanogo kategerezwa kuja mu iyo vise nkagatambuka. Ico cuma cose caciye gikora nabi. Mwiyumvire iyabi iyo visi yaravuga yari kumbaza iti none jewe aho ntegerezwa gukorera nihe? Iti nigute bagenzanje bose baronse ibibanza vyabo ariko jewe nkabura aho nkwiye gukorera kuri iki cuma cose. Iki rero nico kigiye kuba icigwa nyamukuru mu gufashanya namwe kumenya ikibanza mukwiranye muri buno buzima kugira ngo ushobore gukora uruhara Imana yaguhamagariye gukora kuri ino si. Umuntu wese rero ari kuri ino si yoshobora kwibaza bino bibazo. Icambere yo kwibaza ati ndi ngaha kugira ngo nkore iki? Ni kubera iki ndiho? Nategerezwa gukora iki muri ubu buzima? Noshobora gukora iki? Nubuhe bushobozi mfise muri jewe? Nizihe mpano mfise? Nizihe ngabirano mfise? Nigiki noshobora gukora? Cyane cyane ibi uvyiyumvira mu gihe ubona abandi bantu bariko barakora ibihambaye, ibintu bikomeye mu buzima. Ushutangura gutinya rero uti mbega je hano bamfise ico noterera. Ukibaza rero uti none noterera he? Aho ugiye hose ukabona umengo ntimukwiranye. Ukumva umengo uranswe.
ukaruha ukiyumvira uti ninde muri ubu buzima azokwemera ico mfise, ninde azokwemera ibi biri muri jewe. Kumbure uramaze kubona ko hari biri muri wewe, ariko ugerageje kubitanga abantu bakavyanka ntibabitahure. Ugashika rero aho wiyumvira uti none ni ryari abantu bazokwemera ibi bintu vyanje, uti ni ryari je nzoronka ikibanza dukwiranye, aho nkorera ibi bintu abantu bakavyumva bakabitahura, aho nanje nzoba ndi umuntu akora ibintu bishimwa. Ibi ni bibazo twese twiyumvira, kuko mu gihe kimwe kumbura urashobora kwiyumvira uti aha hantu turakwiranye, ariko mu nyuma ugasanga aho hantu ntimukwiranye. Ugasanga hamwe wari kuriyumvira yuko mukwiranye ntihakiraho mukwiranye, ugaca utangura kurondeza ahandi woshobora kusanga mukwiranye kugira ngo ushobore gukora uruhara rwawe, kuko isi ni nini cyane. Umuntu wese ni nka yavise kuri ca cuma, arafise ikinogo bikwiranye. Kuri ino si rero hariho abantu barenga imiliyaridi 6.9. Abantu mwaremwe kumwe, abantu bameze nkawe. Bamwe n'abaperezida, abandi n'abashikiranganje ba mbere, abandi n'abakora ivyabo, abandi n'abigisha mu makaminuza, abandi n'abaganga, abafilozofe, abamizisye, abasoda, abavuga butumwa. Waraba rero ivyo bariko barakora ukiyumvira uti none jeho nokora iki. Ndizera rero ko muri kino cigwa uza gutora ikibanza kikubereye, ikibanza mukwiranye, aho nawe uzokumva yuko uriko uratanga intererano yawe. Ugurura Bibiliya zanyu muri Zaburi igice ca 33 guhera ku murongo w'13 gushika ku murongo w'15. Nizere mwese ko mwashoboye kuhatora. Kuva ku murongo wa 13 gushika ku murongo wa 15, reka twumvirize ici jambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo Imana iri mwijuru iraraba abana b'abantu bose. Nukuvuga ngo Imana murumva yuko ikomeye, abantu bose irababona. Umurongo wa 14 uravuga ngo Imana aho iba mwijuru irabona abantu bose bo kwisi, niyo ibumba imitima yabo umwe wese ukwiwe, ikitegereza n'ibikorwa vyabo vyose. Uravye aya majambo urumva yuko Imana ibona vyose. Imana yibereye mwijuru irabona ivyo turiko turakora vyose, irabona uko ibintu vyose biriko biragenda kwisi, irabona abantu umwe wese. Irashobora kuvuga iti ubu ni naka, ubu nawe ni naka. Ahantu rero kubwanje hakomeye cyane ni ngaha ku murongo wa 15. Haravuga ngo Imana ibumba imitima yabo umwe wose umeze ukwawo, ikitegereza n'ibikorwa vyabo. Aka kantu ndagasubiremo, ibumba imitima yabo umwe wose ukamera ukwawo. Abosoma uwo murongo wa 15 mu Congereza niho vyumvikana neza. Haravuga ngo he fashions their heart individually. Individually ni kuvuga ngo umuntu wese akamera ukwiwe. Ariko mu Kirundi rero aka gasose nta karimwo. Umviriza ingene havuga. Haravuga ngo niwe abumba imitima yabo. Murumva yuko kakasose kakabirya katariko. Nico gituma ubishoboye akwiye kuza arasoma Bibiliya zitandukanye. Reka twibandanirize. Nimba ufise Bibiliya yiwawe c'umurongo munsi aka kajambo kavuga ngo individually, abumba umutima umwe wose ku giti cawo, akitegereza ibikorwa vyabo vyose. Umviriza iri jambo, ibumba imitima yabo. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, turakirabira hamwe.
ibumba imitima yabo, umwe wose ukamera ukwawo. Imana rero iritayeho ibikorwa vyacu. Hari ibintu bitatu ngomba tuvuganeko. Icambere, Imana ibona twese, umwe wese ku giti ciwe. Muri ayo mamiliyaridi y'abantu 6.9 bari ku isi, ibona umwe wese ku giti ciwe. Izi umwe wese ku mazina, ikamenya n'igitigiri c'imishatsi afise ku mutwe wiwe. Imana rero ntitumenyera ku bitigiri, ahubwo irazi umwe wese ku giti ciwe. Ntiturikigwi c'abantu. Imana ntikuraba nk'uwo mu mugwi w'abantu. Imana rero iravye abantu bayo bari ku isi, ntituraba nk'ikigwi c'abantu. Ituravye ntiraba ngo uyu n'umunyamerika, ngo uyu n'umurundi, ngo n'umushinwa, ahubwo ibona umuntu ku giti ciwe. Iravye abari mw'isengero, ibona umwe ku giti ciwe. Ije mu muryango, ntiraba umuryango wose, iraba umuntu umwe ku giti ciwe. Muri uwo muryango, iraba umuntu ku giti ciwe. Shira ukuboko ku mutima wawe. Vuga uti, hagati muri benshi, hagati mu rwinshi, ndi umwe. Imana yandemye uko iwanje. Ibi ni ibintu vy'akamaro cane, kuko abenshi muri twebwe babona cane umugwi basanzwe bavamwo. Ushobora kubaza umuntu uti urinde, akavuga ngo jewe ndi umunyagana. Uwo n'umugwi uvamwo. Bati urinde, ukavuga ngo ndi umucaba. Uwo n'umuryango ukomokamwo, n'umugwi ukomokamwo. Imana rero ntiturabira mu migwi twamukamwo, iraba umwe muri twebwe ku giti ciwe. Uri ukwawe, uri unike. Ica kabiri, Imana yatubumvye umwe ukwiwe. Nta muntu n'umwe ameze nk'uwundi. Yaratubumbabumbye, yaradukoze, idushiramwo ibitandukanye. Yaratubatse indani mu mitima yacu, umwe wese ukwiwe. Nta muntu n'umwe ku isi ameze nk'uko Imana yakugize. Nta muntu akoze nk'ukoze, nta muntu yiyumvira nk'uko wiyumvira. Yadukoze indani mu buryo butandukanye kugira ngo tuzokore mu bintu bitandukanye. Iyo rero ugiye ahantu ugasanga ntihagukundiye, ugasanga ntimuhuriranye, wavuca wiyumvira ngo ubuzima bwanje ntaco bumaze, ariko burakimaze. Hari haho ukwira. Imana itubaza kuvyo yashize mu mitima yacu. Umurongo wa 15 muri ca gice ca Zaburi ya 33 haravuga ngo yababumvye umwe ku giti ciwe, ngo kandi iraba ibikorwa vyabo vyose. Ico otahura ngaha nuko Imana yitwararika ibikorwa vyawe. Ije kuraba ivyo uri kurakora, yitwararika ivyo uri kurakora bivanye nuko yagukoze, nuko yakuremye, bivanye n'ivyo yashize mu mutima wawe. Niraba ivyo uri kurakora, ahubwo iraba ko ivyo uri kurakora ari ivyo yashize mu mutima wawe. Birashoboka ko wowe uri kurakora ibikorwa ibi na biriya, ariko utari kurakora ivyo Imana yashize mu mutima wawe. Utari kurakora ivyo Imana yakubakiyemwo, kubera yatubumvye umwe wese ukwiwe. Kugira ngo rero uronke ikibanza cawe ukoreramwo kuri ino si, mu ntumbero yo gukora ico wahamagariwe. Biba vyiza rero iyo ukoze ico bita heart check. Utegerezwa gusuzuma bikwiye ico Imana yashize mu mutima wawe. Uko ijambo ryavuze ngo yababumvye umwe ukwiwe. Dushobora kuba umengo turasa ku rukoba, ariko indani tuba turemwe ugutandukanye. Mu kanya turaza kurabira hamwe ico twita umutima. Umutima bishobora gusigura impwemu, bisigura passion yawe, uwo mucanwa uri muri wewe, inguvu zawe.
heart check nico tugomba dukore, canke gusuzuma umutima wawe. Iyumvira uti ni hehe nkwiriye kuba ndiko ndakorera, mbega nipfuza kuba umeze gute, ni gute nomenya ivyo nkwiye kuba ndiko ndakora mu buzima, canke uti ntegerezwa gukora ngaha, canke uti ntegerezwa gukora hariya ataraha. Utegerezwa kugira ico bita heart check. Mvuze ngo heart check, mwumve gusuzuma mu mutima wawe. Kugira ngo ukore heart check canke usuzume umutima wawe, ikintu ca mbere ukwiye kuraba kufise ni uwo munezero, kwiyumva neza. Ni giki ukunda gukora, ni giki uri kurakora wumva ufise passion yo kugikora, enthusiasme bifatanye n'umwete. Ni giki gituma ugira uwo muriro wo gukora ico kintu, ni giki ukoze wumva uruhutse ku mutima. Hariho abantu batari bake ushobora kwiyumvira yuko bahoze bari mwirungu, igihe cyose wabonye baba bahoze ntibavuga. Ushobora gusanga bari mu kigwi c'abantu canke muri groupe ntibavuge, agacerere kaba kabishe gushika yaho uzana sije bakunda. Kuri bamwe ushobora kumva bavuze iyo utanguye ibintu vya politiki, utaraza niyo sije baba bari bahoze. Bose baba bazi yuko batavuga muri iyo groupe canke mw'iryo shure gushika yaho uvuga politiki. Aho rero uzanye politiki baba bayikunda, aho baca bava mu gacerere rero bakavuga, bagasubira bakavuga, bagashikiriza ivyiyumviro vyabo. Kandi iyo bariko barabivuga ukabona yuko bashize amanga nyene, uwo wahora wiyumvira yuko atavuga akakubwira ati asha aha naho wonyica ibintu bimeze uko, ukiyumvira uti mbega bashe ubushizi bw'amanga ariko abukurahe, biriko bivahe, biriko biva mu mutima wiwe. Nukuvuga ngo Imana yamuremye uko nyene, ingabire yiwe iri ngaho nyene, niko yubatse. Ku bandi baza kuvuga, uvuze ivyerekeye ama ordinateur, utanguye kuvuga ibintu vy'amagigabyte baca bava mu gacerere. Kuri wewe utabizi uravuga uti mbega basha gigabyte nibiki, ariko wewe uvuze gigabyte agaca abona ibintu vyinshi cane, agaca atangura gusigurira ibintu vyinshi. Abandi baba bahoze gushika yaho uvuga ibintu vy'uburimyi canke ukavuga ibintu vy'urudandazwa. Abandi nabo bumvise uvuze ivy'imanza muri sentare, amatwi agaca ashinga, bagaca batangura kuvuga. Hari abantu kuva kuwa mbere akagenda mu gatondo ka kare agiye kuri sentare kumviriza gusa imanza, kandi atarabavoka. Ushobora kwiyumvira ngo baciye mu nzira atariyo. Kumbure bashobora kuba bataronse akanya ko gusubira kwiyumvira ku vy'Imana yashize mu mitima yabo. Kugenda muri sentare ukumviriza imanza, kandi mumenye iyo umaze y'umwanya muremure n'ahantu harambira. Mugabo iyo ico kintu kiri muri ndemanwa yawe uragenda ukicarayo. Hariho abantu usanga bahoze gushika yaho uvuga ibintu vyerekeye impuzu, bagaca batangura kubwira ibintu vy'amatisi, iyi ni koto, iyi ni lin, iyi ni bakubwira bati ibi ni bice 60% polyester. Bakubwira bati okay iyi ntuyigure, iyi ni niro. Bagatangura kuvuga ibintu vyinshi cyane, ukiyumvira iyo ikura ukahabura. Wowe rero wari kuriyumvira yuko ari abantu bahoze ngaho. Igituma dutangura kwagiriza abantu ko batavuga, ko bahoze cyane, ni kubera tutaba tuzi aho passion yabo iri. Kubera Imana yatubumvye ugutandukanye, umwe wese aremwe ukwiwiwe. Utegerezwa kumenya rero ico yashize mu mutima wawe, utegerezwa kumenya ikintu gicanira umutima wawe, ikintu gituma ugira passion yo gukora ikintu canke enthusiasme canke umwete wo gukora ikintu. Ico kintu kirashobora no kukuraza udasinziriye. Hari abantu habaye amatora muri Amerika, bataryama no kuryama, barindira mpaka bumvise ivyavuyemwo.
naho agatiro kaba kabafashe baremera bakavyuka. kubera iki? Bafise umururumbo, bafise passion, bafise ya enthusiasme. Umwe wese muri twebwe arafise ikintu kirurumba mu mutima wiwe. Uko rero niko Imana yagukoze. Ivyo bintu rero bituma ugira umwete, ugira passion, ugira uwo mururumbo muri wewe wo kubikora. Ivyo nivyo wahamagariwe gukora. Ubwa gatatu ni ibintu ivyahe uri kurakora wumva umunezero. N'ivyahe bintu iyo ukoze wumva uri satisfait, wumva wujujwe. Nka jewe naho noba ndushe mpakaryo kukuja kwigisha, aho mwico gihe nca mvyuka nkumva inkomezi, bwa buruhe bwose buca bugenda. Nca ngenda ngatangura gutegura ivyanditswe, ngasoma amaverse. Wewe kumbure ubona yuko bikomeye, ariko kuri jewe numva ari umunezero wo kubikora. Hicara mwijoro ndabiriko amasaha akagenda. Kubera iki? Kubera ndabikunda. Nza ngaha kubigisha ivyo nize, kandi ndabikora n'umunezero mwinshi. Ndiko ndabikora aba ari umunezero wanje. Nawe umunezero wawe uri hehe? Nibiki uri kurakora wumva umunezero wo kubikora? Ukumva utohagarika no guhagarika, ijoro rikagukerako. Suzuma rero ikintu ukorana umwete mwinshi n'ikintu ukora unezerewe. Nigiki ukoze wumva wujujwe? Nigiki gituma ushitse muhira wiruhutse uti uno munsi wabaye umunsi mwiza cane? Waba umaze kuja ku kazi ugarutse muhira ukavuga uti uno munsi wabaye umunsi mwiza cane. Urarushe, wageseye, ariko uravuze uti uno munsi wabaye umunsi mwiza cane. Suzuma neza rero wiyumvira igituma uvuze yuko uwo munsi wabaye umunsi mwiza. Ico kintu gitumye uvuga yuko uwo munsi wabaye umunsi mwiza bisigura yuko wanezererewe ivyo wari kurakora. Vyakuruhishije ariko wakunda ukuntu uri kurabikora. Ivyo nivyo bintu uba wararemewe, ivyo nivyo bintu uba warahamagariwe gukora. Iyo yari heart check ya kabiri. Heart check ya gatatu nico bita effectiveness. Aha ni ugukora ibintu neza. Ni mubiki ukora ukabikora neza, mbere bigatanga n'umusaruro mwiza, kandi ivyo ukabishikako atanga uvu nyinshi ukoresheje. Wewe uronse umusaruro utabanje kwirigura cumukura, ariko abandi bariko baracumukura. Hariho abantu bakora cane, kandi gukora cane si bibi. Hariho abantu rero usanga bariko barakora ico kintu kandi bakagikora atanga uvu nyinshi bashizemwo. Wewe inguvu bawashizemwo siza abantu baba biyumviye ko washizemwo, kuko bo biyumvira yuko washizemwo inguvu nyinshi cane. Ivyo rero bikorana n'ikintu ubukorana umwete, ubukora ukunda. Mwico gihe urumva yuko ivyo bintu uba uriko urabikora neza. Abantu biyumvira yuko wacumukuye mu kubikora, ariko wewe uba wari umunezero. Ivyo rero nivyo ubushoboye, nivyo uba warahamagariwe gukora. Uriko ukoresha umwete uwukorera abandi, canke ugomba gukoresha umwete ukwikorera ivyawe. Bamwe usanga bariko barakora business, ariko si bose bahamagariwe gukora business. Hariho abo usanga vyorohera gukorera mu kintu kiba kiza cashizweho n'abandi. Hariho abantu usanga bafise ubushobozi bwo gutanguza business, mugabo badafise amavuta yo kuyikwirikirana. Abo usanga bafise ubushobozi bwo gutanguza igikorwa, mugabo badafise ubundi bushobozi bwo kukibandanya. Iyo rero uvuze ngo ugomba ukibandanye ucikorere, aho muri ico gihe ugira stress nyinshi. Iyo utanguye rero business nkiyo uca ugerageza gufatana n'umuntu nawe ashoboye kuyikwirikirana. Ni gute woronka ikibanza cawe ukoreramwo mu buzima? Ikintu kibabaza cane mu buzima ni ugukora ugakora cane, hanyuma
ukabura ico werekana cavuye muri ca gikorwa. Uri umukozi akora cane, uri mukuri, ivyo uriko urakora uritanga n'umwete wawe wose, uragerageza, ariko mu nyuma ukabura na kimwe werekana. Bishobora kuba 2 canke 3 vyabitumye. Kumbure uriko urabikora kubera ubwirizwa kubikora, uriko urabikora ntubinezererewe, nta mwete uriko urabikorana. Hariho aho ukwiye gukorera ibintu vyawe neza, umusaruro ukaba mwinshi. Hariho inkomezi mfise, ariko hariho n'intege nkengira. Nkuko meze, uko ndemwe, ndi umuntu agerageza gukreya canke gushiraho ikintu. Ndashobora kwiyumvira binyarutse, hanyuma ngaca nshira ikiyumviro ngaho. Bakeneye abantu banyarutsa guca bashira mu ngiro ivyo vyiyumviro vyanje. Jewe ndiyumvira ngashira ivyiyumviro vyanje ngaho, ngaca nkenera abantu baca babishira mu ngiro. Kuko ngiye kuvyishirira mu ngiro, nca ntakaza kwa kwiyumvira. Kuko iyo uriko urakurikirana ibintu, nturonka umwanya wo kwiyumvira ibindi. Kimwe gica cica ikindi. Nico gituma abantu baca bavuga bati, kubera iki uticara ngo ukore ikintu kimwe mw'ivyo umaze kwiyumvira. Uno munsi uriko urakora iki? Ejo uriko urakora kiriya, hirya ejo uriko urakora kiriya. Utegerezwa kugira abantu bashira mu ngiro ivyo vyiyumviro vyawe. Jewe ndavumbura ibintu, hakaba hariho abandi baca babishira mu ngiro. Utegerezwa kwibwira uti, ni hehe nkora ibintu neza. Heart check ya 4. Reka ndakivuge uko caje, ariko muracumva. Nico bita exasperation. Sinkunda kuvuga amajambo akomeye cyane mu gihe ndiko ndigisha. Exasperation ni hajya ubona ibintu bikakubabaza. Ukabona ibintu bikakubabaza gushika yaho wumva umengo wokora ikintu. Nibiki umaze kubona ukumva biragushavuje aho ubaye mu gihugu urimwo? Nigiki wamuraba ico kintu kikagutera umubabaro ukumva umengo wokora ikintu kanaka kugira ngo ico kintu ugitorera inyishu? Hariho abantu mu gihe bakubonye, ico babona bobo usanga bariko bararaba mu mutwe. Kumbure umushatsi wawe ukaba udasokoje neza. Iyo rero umushatsi wawe udateguye neza, baravuga bagasubira bakavuga gushika yaho ugenda gutegura uwo mushatsi wawe neza. Nukuvuga ngo babonye uwo mushatsi wawe birabashavuza. Bagomba ibintu bitunganije neza, ibintu bitonze ku murongo. Jewe ndi muri mwe nabo bantu. Ibintu bitari ku rutonde, bidatumbereye ku murongo, birambabaza. Mbonye igicapo kitameze neza, nca ngenda nkagishira ku rutonde. Namba ngiye mu biro vy'abantu, ivyo ndabikora. Ivyo ndabikora kubera nkunda ibintu biri ku murongo, biri ku rutonde. Uko rero jewe niko meze. Iyo ibintu bitameze neza, ndababara, birambabaza. Bishobora no kumbabaza igihe kirekire. Twese turi ngaha, ndazi neza ko hari ikintu uravye gishobora kukubabaza. Ico kintu rero uraba ukababara, ni ikimenyetso cerekana yuko ivyo bintu Imana yabigushizemwo. Ivyo bintu ubona bikakubabaza, izo ni ingorane waremewe gutorera inyishu. Aka kantu mukumve neza. Kubera iki? Abandi babona nk'ivyo ubona, ariko wowe nta kintu na kimwe bibabwiye. Ariko wewe ukumva bikugejeje ahantu, mana yanje. Ukumva hari ikintu wokora kugira ngo bishobore kuja ku rutonde. Si ibintu ubonye ucuja ngaho ngo uvuge, ahubwo utegerezwa kuva hasi ukarondera inyishu yavyo. Abantu bababazwa n'ibitandukanye. Hariho abababazwa n'akajagari kari mu nzu, hariho abababazwa n'ibiriko biraba mu gihugu, hariho abababazwa nuko uburimyi butameze neza. Iyo rero ubibona ukaguma uvuga amajambo udahagurutse ngo bitorere inyishu, uca witwa umukriticizer, uca
uba uri umuntu akritika gusa. Uwo mubabaro uri muri wewe si ukujana gukritika, ahubwo ukujana gutora inyishu y'ivyo bibazo. Ugiye mu biro usanze hasa nabi, nta muntu yakorofye, birakubabaje, ikintu ukora ni giki? Ucufata umukubuzo canke igikoropesho ukahikoropera. Mu buzima rero uzoshigwa hejuru kubera ingorane watoreye umuti. Umaze kubona izo ngorane rero, ikintu ukora uca uhaguruka. Suzuma rero ikintu ubonye kikubabaza. Yesu Kristo canke Yezu yagiye mu rusengero agiye gusenga, azabona bariko baradandarizayo, ntiyagiye kuvuga ngo ivyo nivyo muriko murakorera hano mu nzu ya data, dandariza ngaho je ngiye gusengera hajya. Oya, ahubwo vyaramushavuje, aca sohora babantu ati vaho mugende. Wokwiyumvira uti ni gute umuntu umwe rudende yabwiye abantu nk'abo bose ati nimuveho mugende? Bari kumugora, urazi yuko bariko bararondera inyungu zabo, kubera yari amahera yabo, yari business yabo. Ariko Yesu yafashe ibintu vyabo arabijugunya abasohora hanze. Nta wamukoze ko kubera yarashavujwe n'ivyo bariko barakora. Uko niko passion ikora. Iyo ufise umururumbo muri wewe, nta muntu numwe ashobora kuguhagarika. Abantu barakubahiriza ahaguha inzira. Ni waba utagira iyo passion cyangwa uwo mururumbo, abantu ntibazokwigera bakubisa. Uburenganzira bwawe bazobukwaka. Suzuma umutima wawe rero, urabe yuko hariyo bino bintu bine duhejeje kuvuga. Nibiki ukorana umwete? Nibiki ukora uryohewe? Nibiki ukora neza? Nibiki bikubabaza ukumva wogomba kwitorera inyishu? Ibyakozwe n'intumwa igice c'indwi ku murongo wa 22 gushika ku murongo wa 27. Iyi ni incamake y'ubuzima bwa Mose bwanditswe na Etienne. Ugerageje kuraba ngaha, yagerageje gutanga impfunyapfunyo. Ni igicapo c'ibiri mu kuvayo. Ni incamake y'ivyabaye kuri Mose, mwumvirize neza. Kandi Mose yari yigishijwe mu bwenge bwose bwo muri Egiputa, ngo agira n'ubushobozi mu majambo no mu bikorwa. Ngo mu gihe yari afise imyaka 40, ngo vyaje mu mutima wiwe. Ndagomba yuko muca karongo munsi y'iri jambo. Gutemberera bene wabo bari mu buja muri Egiputa. Azabona umwe muri bo ariko aramererwa nabi, aca akubita uwo munyegiputa ariko aragwanya uwo munyisirayeli. Kumbure abo bene wabo b'abanyisirayeli ntibari batahuye ico ariko arakora, ariko ntibigeze babitahura. Ndiko ndavuga ibintu bihambaye vyerekeye umutima wawe, n'ukuntu ushobora gushira ku rutonde ibiri muri wewe. Utegerezwa gusuzuma umutima wawe. Suzuma ibintu ukorana umwete, ibintu ukora ukunze, ibintu bikubabaza, canke ibintu ukora neza gusumvya ibindi. Dutegerezwa kwiga ingene dushobora kubungabunga ivy'Imana yaduhaye mu mitima yacu. Reka ko akaryo kadukundiye tuvuge kuri Mose. Mose yari yigishijwe nk'abandi banyegiputa bose, naho yari umuyahudi. Umunsi umwe rero, Mose rero amaze kubona uwo munyagiputa ariko aragirira nabi umunyisirayeli, aca aramwica. Wavuga uti nibiki vyashikiye Mose? Kubera iki yishe umuntu? Hari ikintu caje mu mutima wiwe. Hariho ibintu bine nipfuza yuko vyobafasha. Bibiliya iravuga yuko Mose yari yize ubwenge bwose bw'abanyegiputa. Amashure meza y'ico gihe yabarizwa kwa. Yari yateguwe mu buryo bw'uburongozi. Umutima wiwe Imana yari yawushizemwo ubushobozi.
Mose rero aca yugurura bimwe Imana yamushiramwo. Iyerekwa ryawe rya kazoza, kubw'ivyo Imana yategerezwa kwigishiriza umuntu ashoboye ivyo bintu. Iyo rero mu mutima wawe hariyo ibintu Imana yashizeyo, ibintu birahinduka. Hariho abantu rero bihaye gukritika umuntu w'umumenyekana. Bagakritika nk'umuperezida canke bakavuga bati jewe ntumbarire icari. Iyo rero uhuye n'umuntu nk'uwo, bwa bujambo buca bukubana buke, umunwa ukawugara. Kubera iki? Kubera wa muntu ahagaze harya afise ubushobozi. Uravyizeye neza yuko biva muri wewe. Abantu bakubonye rero basubiza umugongo inyuma. Nimba Mose yagomba gukiza abanyisirayeli bose, yari yarateguwe neza, ntiyagiye kubwira Farawo ngo reka abantu b'Imana bagende, ngo Farawo Imana iguhezagire, ahubwo reka mvuge n'ikindi nari nibagiye ngenda. Imana yabanje kumutegurira aho hantu kugira ngo abanze hamenyere. Niko ubwa mbere ntiyarazi igituma ari ngaho n'ubutumwa yimirije gukora. Ico yarazi gusa nuko yaramerewe neza ku kirimba kwa Farawo. Yarazi ingene avuga akoresheje imvugo y'uburongozi. Bibiliya ivuga ngo yari umuntu ahambaye mu vy'amajambo. Yarashobora kuvuga ukumva yuko amajambo yiwe afise ubushobozi. Murazi yuko agihawe igikorwa yavuga ngo sinzi kuvuga Imana. Ariko Imana yamuhindiye umuntu azi kuvuga n'amajambo akomeye. Ica kabiri, nkuko gutegurwa kwa Mose, Imana yari yashize ikintu ku mutima wiwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo vyaje ku mutima wiwe. Ivyo yakoze vyose ngo vyaje mu mutima wiwe. Nagomba ndababwire bantu b'Imana, ibintu ugomba gukora ntibizoza biva inyuma, ahubwo bizoza biva mu mutima wawe. Vyaje biva mu mutima wiwe. Yafashwa, yarongorwa na mpwemu yera. Yumvise muri we ko ategerezwa gukora ikintu. Yaratahuye uko ameze, ubuntu bwiwe. Wewe kumbure yiyumvira yuko ari umunyayegiputa, mugabo yumva ku mutima wiwe haje ikintu kimubwira yuko ari umunyayisirayeli. Giti genda ucungura abanyisirayeli baba bidegemvya. Hari umuntu yabimubwiye? Oya. Hari abanyisirayeli babimubwiye? Oya. Bibiliya ivuga ngo vyaje ku mutima wiwe. Hari ibintu Imana ishira mu mutima wawe ukumva umengo mbere ntibigira n'insiguro. Hari igihe bakubaza bati ni kubera iki wafashe ingingo yo gukora ivyo bintu? Ukababwira uti jewe navyumvise ku mutima wanje hanyuma nca ndabikora. Barashobora kukubaza bati kubera iki watanguye kaminuza? Ukababwira uti okay, navyumvise biza mu mutima wanje. Vyaje ku mutima wanje, narongowe n'umutima. Kubera iki watanguje urushengero? Vyaje mu mutima wanje. Nariko ndakora ibikorwa vyanje, hanyuma numva ijwi mu mutima riti uku niko wewe utegerezwa kubaho mu buzima. Iki nico gikorwa utegerezwa gukora. Imana niyo ishira ivyigomba mu mitima yacu, kandi irabikora kugira ngo uvyumve mu mutima wawe. Ushobora kuba uri kurategurwa, ariko mu gihe bije mu mutima wewe hari naho udashobora no kubitahura. Ico kintu Imana yashize muri wewe ahubwo nico cisuka mu mutima, ukumva ibintu biguma vyisuka mu mutima wawe. Ica gatatu, Mose agerageza. Yari yarateguwe, hanyuma Imana yari yarashize ikintu ku mutima wiwe, aca yiyumvira yuko hageze yuko aho umwidegemvyo abanyisirayeli. Aha rero niho abenshi bagirira amakosa mu vy'umuhamagaro. Twiyumvira yuko mu gihe wumva hari ikintu gikomeye kiri ku mutima wawe, haba hageze yuko dukora. Abandi bantu bashobora kuba kumbure bataravyiyumvamwo.
kumbura ushobora kumva ugomba gukora ivyo wumva ku mutima, bobo naba ugomba kubikorera bataravyiyumvamwo. Ivyo rero birashobora gutuma ugira umubabaro, frustration. Urashobora kugira uti ibi jewe nivyo numva ku mutima bwirizwa gukora, kandi ata muntu numwe yiyumvira yuko ushobora kubikora. Hari gihe abantu baza bakambwira bati mukozi w'Imana, Imana yaduhamagaye gukora iki? Bakambwira bati Imana yambwiye yuko noza ahi wawe. Nkababwira nti kumengo ntiyambwiye nanje ko mutegerezwa kuza. Ava wiyumvira yuko mu gihe cyose uzokumva ikintu kiri ku mutima, aho uzoja hose imiryango izoca yiyugurura. Ntwave wiyumvira ngo Imana iguhaye igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, abantu bazoca bashoka bagutahura. Ntiwiyumvire ngo Imana niyashira ku mutima wawe gutegerezwa gukora business, ngo utanguye gukora bizoca bigenda neza ubwo nyene. Uracari ku ntango. Imana yoyo ibona iherezo. Ikubwiye irakubwira iti nzokugira uhambaye. Ariko nikwereka ivyo uzogenda uracamwo vyose. Imana iravuga iti mwana ugiye kugira business ikomeye. Nawe ukavuga uti ego Mana urakoze. Ubwa mbere ugakora ugahomba, ubwa kabiri ugakora ugahomba, ubwa gatatu business yawe igasha, ukumva umengo wobiheba. Nikubwira ivyo uzocamwo vyose. Utanguye rimwe rero bigapfa, ijya kabiri bigasubira, ijya gatatu bigasubira, utangura kuvuga uti basha Imana yarampenze kabisa. Imana ntiyakunanije, ntiyaguhenze, kandi ntinzokubesha. Ivyo yavuze nivy'ukuri. Uko kugerageza rero nivyo utegerezwa gucamwo. Ayo n'amageragezwa utegerezwa gucamwo. Mose vy'ukuri yari yarahamagawe gukura abo bantu mu buja. Wewe rero yiyumvira yuko atanguye ico gikorwa abantu bazoshika banezerwa bati turaronsa umucunguzi. Abantu murazi ivyo bavuze, babwiye Mose bati ninde yakubwiye yuko dukeneye utubohora? Nivyo turagowe, ariko twoba twakuririye. Iyumvire nk'akarorero ugiye gufasha umuntu ashonje canke umuntu akenye, aciye kubwira ati nivyo je ndamerewe nabi, mugabo wewe nta mahera nagusavye, ndashonje, ariko jewe nakubwiye ngo ungaburire. Hariho abantu bameze uko. Abo bantu bagashavuzwa nuko ugiye kubafasha. Isi rero irimwo abantu bameze nk'uko. Hariho abantu batiteguye kwakira ico Imana yashize mu mutima wawe. Mose yiyumviye yuko abantu bazoca bamwumvira, ariko siko vyashotse bigenda. Ica kane, abantu ntibari biteguye. Bibiliya ivuga ngo ntibatahuye. Abo bantu ntibari biteguye. Hariho ikosa Mose yakoze. Mose kumbure yari kubanza kurindira kugira ngo bitegure. Wewe yaciye haguruka ubwo nyene arababwira ibiri ku mutima wiwe. Nico kimwe nawe, kumbure ushobora kumva Imana hari ikintu yashize ku mutima wawe, ugaca uvuga uti reka mpaguruke ubu nyene ndabivuge. Uti niyo nabivuga abantu bazoca bakwirikira babitahure, mbe uhambaye. Uti kumbure ejo canke hirya y'ejo bazoba bavyanditse mu binyamakuru. Ukibona kumbure uri mu nzu nini wicaye, uri kurakora ibikorwa, uri kuraharura imigisha. Ukabona iyo migisha umwe uti ngaha bizogenda uku, aha bizogenda uku. Yaba waruzi yuko atana kimwe kigiye gukorekanaho. Aho uriko urasipoza, aho uri kuriyumvira kugira ngo uronke ikibanza mukwiranye. Ubwirizwa guca mu bubabaro, ubwirizwa guca muri frustration. Urazi neza yuko ivyo ufise ibiri ku mutima wawe vyavuye ku Mana. Uravyizeye cyane uti ibi nivyo Imana igomba yuko nkora. Uravyizeye uti iyi projet ndazi neza yuko ari projet y'Imana. Ariko ukabona ntibiriko birakora. Abantu ntibariko baravyemera. Iyo rero utabaye magabo ngahantu ngire consistence,
uca usanga wabivuyemwo ugasanga urahevye bimwe Imana yashira ku mutima wawe. Imigani igice ca 4 ku murongo wa 23 haravuga ngo rinda umutima wawe gusumvya ibindi vyose kuko ari wo ududubirizamwo ivy'ubugingo. Ivyo Imana yashize muri wewe uvyitondere ingene ubikora, kuko ibintu bikugira ukomeye biva mu vyo Imana yashize ku mutima wawe. Ntibisigura yuko abantu banse ivyo uriko urababwira woca uheba ivyo Imana yashize ku mutima wawe. Kuvuga ngo rinda umutima wawe gusumvya ibindi vyose bisigura iki? Bisigura ngo rinda kwa kuntu umeze wewe nyene, wiharije wewe nyene. Rinda kwa kuntu Imana yakurema wisa. Ntuhave ugerageza kuba uwundi muntu kubera kumbure uriko uraca mu bikomeye. Rinda ivyo Imana yashize mu mutima wawe vyisa. Isiguro ya kabiri ni itegurire ico gikorwa Imana yaguhaye. Ubwa gatatu bisigura ngo kwirikirana ico Imana yashize ku mutima wawe. Ica kane bisigura ngo urindire igihe Imana izokubwira yuko ukora. Kurinda umutima wawe bisigura ngo nukurindira wihanganye umwanya w'Imana ugukora. Mwubaha akantu, Abanyisirayeli bategerezwa kuba mu buja imyaka 400. Uko kuntu rero Abanyisirayeli batashotse bavyumva vyarabazaniye ingaruka mbi, kuko iyo myaka 400 yaciye irenga ko imyaka 30 yose. Kubera iki? Mose yaravyiyumvisemwo aca ashoka ababwira. Kudashoka babikunda rero vyatumye baguma mu buja imyaka 30 yose. Ngaha muribuka yuko yagomvye kubakiza abanje kwica wa munya Egiputa. Wewe yiyumvira yuko liberation canke ukubatabara bitanguye, kuko Imana yari yarabishize ku mutima wiwe. Ariko abantu bariyankiye, abantu ntibari bateguwe. Mose aca abanza aragenda aritegura bihagije. Niho haho yamara imyaka 30. Aha iyi myaka 30 yayimaze ari kwa sebukwe aragira intama ziwe. Iyo myaka 30 iheze rero muri uko kwitegura niko guca garuka akura abo Banyisirayeli mu buja. Murumva yuko igihe cose Imana yashize ibintu ku mutima wawe bidaca biba directement appliqué, ntibishoka bikoreka, biragusaba kwihangana. Hariho rero igikorwa wewe utegerezwa gukora naho woba ushaje. Hariho igikorwa wahamagariwe gukora naho abantu boba babona umengo ntacumaze. Hariho ico wateguriwe gukora kandi kizokorwa nawe gusa. Hariho ikibanza cawe cirebanga ubwirizwa kuzuza. Naho abantu bovuga yuko utameze nk'abandi, hariho ikibanza kimeze uko nyene utegerezwa kuzuza. Wewe ntiwaremwe kugihamana. Imana ntiyakoze ikosa, ntiyihenze kukurema. Nibuke ca gihe nariko ndateranya ca cuma, hanyuma visi imwe ikabura ahija. Jewe niyumvira yuko wakoze ico cuma iyo buro yayisize kugira ngo izosubirire ibindi mu gihe bimerewe nabi. Ariko yari ifise ayitegerezwa kuja kuri ico cuma. Nawe urafise igikorwa utegerezwa kuzuza. Niyo rero ivyo biri mu mutima wawe warya umutima menyo ukabikora, abo bantu babona yuko atacumaze, umunsi umwe bazogukwirikira ubakure mu buja barimwo. There is the place where you fit. Hariho ikibanza wewe utegerezwa kuzuza. Umeze nka ya visi. Subira mwibuke rya jambo ryo muri Zaburi 33 igihe ca 13 gushika ku murongo wa 15. Ngo ibumba abantu umwe wese ku giti ciwe. Subira mwibuke rero iki gicapo. Imana yibereye mwijuru